ngo wababaje benshi icyo cyo tuma no kwizera ngo njyame nsinzire oh na na Master Kimani dukorana fresh iyo nashobora kumusirira mani igice cy'amafaranga bariha indirimbo tukayikora tukayiheza kanayima ntaraheza kumuriha nakora kumwe gukora n'indirimbo na Fizzo kabakora buhamangwe flopping cyangwa ngeke kuryoha n'umwitojya hit indirimbo tegerezo kuryoha tu atari ikintu ngagusaba wana jendi serie namaze guha amafaranga wabibonye namubwira nti okay natangura kumva nyine cyizere ndavuga bagira cyizere amaye katse samire arambwira turere ikintu ngomba gusaba macheno ya YouTube kwanza umunsi kwanza ndayigirira ibintu byinshi ndayimoneterinze ndayidodera ibintu nyine byinshi ngene aranyinjira mu gutwe yamanye narayimuhaye Alina stamina come closer give me that one girl step by step nagotana yeah no more bad girl killer Hello everyone, what's popping out today? I got body name X from there homeboys call me the fine boy. Imbere ya byose renda bibutse muje kuri YouTube channel yacu mugire subscribe, like, share na comment hama mubandanye muronka ibintu vyiza. Kandi turi muri sama, dufise photography, dufise videography, dufise graphic design, umuntu wese afise urubanza, umuntu wese afise imanzi zitandukanye. Aduhamagare tumukore ibintu vyiza dufise amakamera fresh dufise aba producer babizi rero ni muturondire sama yageze ni mukire amasanamu meza none so dutangure n'ikiganiro iyo mba ndi ngasi mba ndi jenyene mba afise umutumire tuba turi kumwe nawe sundi bamita Rich Kag aheruka kuduha indirimbo niyo twaje kuvugana ko uno munsi reka manzi ndamuramutse nawe abaramutse hama dutangure let's go bro yeah ndabaramukije BITV yeah bro. Rich Kag Magico Spitfire boy man indirimbo ni Sinovako imbere ya byose rero twibutse abakunzi ba Rich Kag abakunzi muziki ndonda abakunzi ba BITV mugende kuri YouTube channel yiwe indirimbo ni Sinovako indirimbo ikimoto ubushasha indirimbo iryoshe cyane je nkiyumva navuze ati this guy ashaka kutwica ariko rero mugende kuri YouTube channel yiwe umugire subscribe hama murabe indirimbo yiwe mu sharing mumuteze imbere nico chatumye aza ngaho gira tubivugane ko ucu nababwira izindi mbuga yaba Instagram, TikTok, Facebook page hose baci bagufollowing bro ni kuvuga ni Rich Kag official kuri YouTube hajya urandika Sinovako by Rich Kag ucubana channel tugenda kuri Instagram kandika Rich Kag El Magico hama TikTok naho ni Rich Kag official Facebook page nayo ni Rich Kag official ariko rero umuririmbyi indirimbo ni Sinovako babwire bagire umuntu kuja kwirondera twagiye musaza ngo wababaje benshi icyo cyo tuma no kwizera ngo njyame nsinzire oh na ejo naho uzohera ngo ejo nije uzoheba yeah Sinovako urukundo wa kwa penzi lako yeah nimenata kama super glue umenibamba mama Sinovako yeah mucavuge ndaje kuri YouTube channel yanje ni Sinovako indirimbo muca muyibona Rich Kag mubirizi murambwira nawe muri Sinovako rero numvirije ibintu waririmbye ndagomba uduhe inkuru y'ijya mukobwa waririmbye inkuru mu bisanzwe naho nayiririmbye si yagwanje inkuru ni y'umugenzi wanje nyine twagendana ngo nci yarakunze umukobwa ariko umukobwa urumva yamukunze akimumenya bataziranye kuva kera bariko barakundana rero yagenda aramenya abagenzi bamurutsi akabaza aramubwira ndemu no mucita uwo mudemo wewe azogusaza araplayinga vyata abashiri benshi ahubwo benshi aramukunda mugabo birangira arateje amarira ariko wewe akavuga ati nibyo kweri bakabandanye mu rukundo mugabo wewe wagenda aravuga ati cyo ndaraba simva ubwene tubanye
ivyo bintu bavuga mbona bitandukanye jewe n'ivyo namubona ko peut-être ngira yarahindutse yego canke jewe twarihuje abo bandigira ntiyabakunda cingira nkarankunda je kweri ko ndiko ndabibona sindiko ndavako nawe ucurakoroka ati yakubije agastori numva nyene twari nari ndabizi yaraza kambwira ati n'umusi hari umuntu yandikiye message ra message ukuntu imeze nyaje nkamaze ati none uvyumva gute mubanye gute nujya mu store kambwira ati je mbona ari fresh niyo asohotse akavuga ati nsohokanye n'undi muntu arambwira ati bibura ashobora kumuruhusha n'umunsi ari umuntu ambwira sohokana akandikira n'ifoto yiwe nkamumenya nkamubwira ati fresh avuye muhira akanyandikira ati turagiye twasohokeye ngaha sometime akambwira ati none ntiwoshobora kuza nawe tukicarana ndashitse akampresenta akavuga ati uyu n'umusheri wanje urawe n'umugenzi wanje yitwa ko umva nyene bitatuma yumva atumva mugabo nyene ubugambo bwo ntibuguma buza ariko n'ubu nibaza baracari ku n'ubu bari kumwe man n'ubu bari kumwe kweri bazona bane koko n'ubu bari kumwe nyene gusa nyene umva amateka ngira umukobwa bafise amateka nyene which kag indirimbo zawe nkunze kumva Master Key no mu producer agukorera indirimbo no mu producer twakorana ntagiye kure ntagiye kure sinova ko n'indirimbo ya kangahe okay sinova ko n'indirimbo yanje ya kane indirimbo yawe ya kane kuva ku ndirimbo ya mbere bamwe korana na Master Key gushika n'ubu ku ndirimbo ya kane ni Master Key ni nefisi kibazo Master Key avuze iki kuri Rich Kag kubera iki ari un producer umaze gukorana kuva ku ndirimbo ya mbere gushika ku ndirimbo ya kane canke ari indi kontra isigura ibikorwa vy'iwanyu mukorana nta kontra dufitaniye ivyo bindi wumva guhuza ukumva nyene wihurije n'umuntu turiko turakorana ndaryoherwa ni kuvuga turahuza ni wa wundi ashobora kumva indirimbo nyene nayanditse kambwira ati umva nawe asanzwe agira n'ivyo kuri ndamunze araririmba ni wa wundi ashobora kumva indirimbo akambwira ati okay wari umunsi ngaha wari kuririmba gutya ndamaze kujya gukora ku indirimbo n'undi mu producer mugabo sindayisohora no kuvuga indirimbo ndashobora kuririmba kuva ku ntango gushikira atakintu kimwe ambwiye ubundi mu producer atakintu kimwe ambwiye ati nje numva umenga ngaha twari kugira gutya kugira biryohe numva umenga bari kuvuga aya majambo muruhu aya majambo ari nje nayo nyene mugabo tuyavuga kundi wewe ugasanga ahantu hari hakwiye kuja ka melody uravyumva ariko wewe mu producer je ntimaze gukorana nawe nukuvuga indirimbo ko nayitwaye niko yayimpaye nta kintu kimwe nahinduye nta bintu yigeze ambwira ati je ko navyumva ari gutya mama mayide ararimba ati ribuka okay verse ya mbere nkaririmba ya kabiri chorus ni yihe shirabo producer ni wese no muvuge zira mugabo kweri ameze uko abaririmbyi basanzwe bakorana n'abaproducer benshi bondaze bacha bamwibwira ibintu birakomeye birateye ubwoba ashaka kuguhindutsa cyangwa kubwire ngo nje numva umenga twogira gutya oya mugabo rega hari igihe usanga rega hariho abaproducteur hari abaririmbyi usanga badakunda ko babahinduza ibintu bariho gasanga rero bwa mbere ko ngiye gukorana Master Key byarantirimutse sinakubesha nkagenda nkwa indirimbo ukuntu imeze shitseyo nkaza mbona irahindutse yose irahindutse igicapo cyose nari ifise cyose kikanyika tukayeba nkasanga ndirimbye ukundi ntari ndabizi ko ariko nza kuyiririmba amajambo nkayahindura melody nkazihindura gusa nyine ubwa mbere ntarabimenyera nyene gusubona narabimenyereye byarampaye icigwa ndavuga ntimbo peut-être uyu no mu producer arafise nyene kandi nawe nasanzwe aririmba baririmba ntiyokora ikintu kibishe ifo yumvirize nyene ko twakoze ikintu nyene by the way indirimbo zawe ziba ziryoshe ziragerageza kabisa habwo sinzi igituma turatubura gukora cyane bibaza ko biva kugira indirimbo je nk'indirimbo za mba numva nyene indirimbo zirenze cyo kuva ndakumva ku ndirimbo ya uyu mwana n'umugodiga godiga ndavuga ati this guy mugaga tusanga rero n'abandi bantu usanga bafite indirimbo nta kigenda kwezi mugaga kazona aratubuye birabaho man nantukana uravyumva nawe urabizi kandi abizi mugabo ariko ikintu kiba gihari nibaza yuko umuntu agumya akora gikuru no gukora cyane gumya ukora ukagumukora nta kuntu kumwe atobitahura nyimbi ibintu urinze umwe akubwira ati ni byiza n'undi akubwira ati ni byiza wagumije ko baza ko atinda bakabitahura baje ko ari gemura nibaza nti hari abantu baba bakoresha mangende ukumviriza indirimbo yaririmbye ukumviriza n'undi indirimbo aba yaririmbye ukumva ko ukabona umwe yaryoshe sara bwa ntawe igeze inshika
yani izi nk'abantu bashika amajana 2 gusa undi nawe yamenye ibihumbi 10 na ibihumbi 50 avuga ati ibintu biri mu kibazo gusa rero n'amacense barimwo gusa nyine ntibomenya hariho n'abavuga nyine ngo ibintu nk'ibyo barabikoresha cyangwa ntavyo nizera je nizera mu gukora gose je nyimba abantu benshi bataramenya ikibazo ndagishira kuri jewe sindakora ariko Rich Kag ko mbona muri ibi bihe ni bihe nyine usanga abaririmbyi bari kubagira ama collaboration menshi mugabo Rich Kag kuva ku ndirimbo ya mbere gushika ku ndirimbo ya kane ntabwo ndumva ari kumwe n'undi muririmbyi imwe gusa bari kwagera Master Key voilà Chinda Paulina Chinda yibuka mugabo Master Key nawe reka basivuge reka mvuge ko Master Key ari famille okay birumvikana ubundi nyene hanze twumva ati indirimbo kurikira isi numva ko azaba ari collabo azaba ari collabo nande undi muririmbyi yo gahanyene okay Jenda kwizeye ni iramaze no gukorwa naho tutarayimara yo iri kwa Master Key cyane yo ntiri kwa Master Key iri kundi producteur Master Key ariyo nandi ma project yo yanje Master Key ko mufitanye ama project menshi nyene numva naramumenyereye kujya kudukorana niyo mfise indirimbo nyene nkumva sindayizera fresh tugenda kwa Master Key none Master Key gira aramaze kuganka promotion zibi araza kubufata promotion Master Key mani dukorana fresh iyo nashobora kumusira mani igice cy'amafaranga bariha indirimbo tukayikora tukayiheza kanayimpa naraheza kumurira urumva umva nyene ngene maramaze kunwana twizerana umva biroroshye no kubuntu ndabizi yo yinkorera indirimbo Master Key Rich Kag biragoye cyane mu muziki gukora ata muntu ariko aragushigikira navuga ku bintu by'uburyo kubera music isaba amahera menshi muri kano kanya Rich Kag ariko akora gute ariko akora ku ruhande rwe canke hari abandi bantu baba bari inyuma yiwe bakamufasha tunaturiya mu rugendo rwe rw'umuziki bimenze gute kuri Rich Kag Rich Kag mu bijanye n'uburyo Rich Kag ari kocha ari menya kuva ku ntango ababosi baba ariko baravyumva ariko inkuru y'umwana isubira inyuma muri izo ndirimbo urana indi ndirimbo ya kane sinovako ikora indirimbo yitwa Energy give me a love give me energy ndirimbo zawe ndazigana Alina stamina come closer give me that one girl step by step nagutana no more bad girl killer ingena tambaje biranyica sindabona umuruta arabegwa no mu fashion killer give me your body give me energy iyo ndirimbo yitwa Energy no kuvuga kuri channel rero sinzi ko abibonye gusa naguciriyemo indirimbo yawe Gold ndayikunda sana thanks sana ko uzosha kuririye nubwo uzosha kuririmba nati ubwo Gold abantu benshi barayikunze kweri bwanje bwose ahubwo bisanzwe ikorera remix uyu mara no mu Gold nzoyikorera remix kweri ndirimbo abantu benshi barayikunze hamara ndakubwira ikora Energy hari umuntu yanyandikiye araza arasanga inbox isize yakuye number yanje arambwira nshaka kugufasha dukorane nshaka ndagusayinishe uje muri management yanje ndagufashe ikibazo cy'uburyo kibe kikemutse wewe ikenda gushaka ko numvise urafise talent ikenda gushaka ko n'imiziki yonyene imiziki yonyene studio uzongera cishaka studio ha uragiye ndongera fresh ngo ibone ko dukorana birasaba contract ambye ndafise ukuvuga umutipe ntari no ngaha ambye ndafise umuntu ngaho BJ ejo zo kuzanira contract yakwandikiye yamaze gutegurana contract arambwira ati contract iranditse ndaza kwikurungikira hama mwandike musinye urumva ambwira sawa ejo umutipe yaraje man arambwira mwaho contract rero nasanze hari ibintu byinshi tutaraheza ariko ndakuzaniye amafaranga 400,000 banzo je muri studio hama 400,000 kweri dato ndavuga nti okay fresh atayo oy na audio gusa déplacement ure producer ngene uzofungura muri studio nikini ndavuga nti fresh tipara telefone amafaranga yaguhaye bayama ni fresh contract bazoyikuzanira ejo ariko rero bazigende kuri iyo ndirimbo kuri iyo ndirimbo uraza kuyindungikirana umubirize amanga yikunda wese tuvugana byose ngene bibandanye ndagenda niho naciye nkuri ndirimbo yitwa Paulina Master Key hari bwaje ndakora Paulina
ndayimurungikira amana arayikunda kwera avuga ati bro indirimbo yanditse fresh iraryoshye mu ndirimbo ahubwo zose imaze kuva ziwawe niyo ya mbere uririmbye Paulina aje biranzwe ko ari body numvise kazi ndamubwira ni fresh atari ikintu nagusaba wana jendi serie n'amaso guha amafaranga wabibonye namubwira nti okay natangura kumva nyine cyizere ndagira icizere amaye kate samire arambwira turere ikintu ngomba gusaba macheno ya YouTube kwanza umunsi kwanza ndayigirira ibintu byinshi ndayimonitoringa ndayidodera ibintu nyine byinshi ngene aranyinjira mu gutwe yamanye narayimuhaye kuyimuha gutya Paulina nkuma namutelefona indirimbo none ndayisohore warambwiye nzo mpama contrat jo ndayisinye wamujama ndamutelefona ntiyitaba shaka contrat none ndayisinye ha muco dukira ya video ndayikora ambwira aho mujama twashwanye ejo sinzi ibintu twapfuye wenda zo kukubwira ukuntu bibandanya darindira nkamezi nka 3 mbona atakivamo usanzwe nanjye muri iyi myaka ndimo numva nshaka gukora kabisa hama tukiraho nyene wari wamaze kuma YouTube channel nayimuhaye hama nayimuhaye mugabo urumva nyene tuvuganye acambwira ibindi bibazo cy'umuntu ariko barakora ningaha ari kumukurikirana ibintu vyiwe acambwira ibibazo kweri none igihe YouTube channel yarayikugarukaniye cyane segeze yarayikwiyima none ko natanguye nshasha ivyo niko nakubwiye yarayinyivye urumva aho zara ivyo byatumye nteba gukora ibindi ndirimbo sinova ko ndayimara hafi umwaka ndayifise naka video n'amafaranga byose ndarabyikoreye byose nakajya visualize byose narabikoze byose ndabifise byari biri kumwe byose ndabifise man ndamubwira mpiyo cheno ni posting nibandaniza akazi kanje ati ndaranambroka aranambroka ndarondera abantu bahingaruka byarangoye mu mutwe ariko narondeye abantu bashaka kwingarukanira rya cheno mbona basabye amafaranga menshi ko barambwira ati byoshoboka ko ndayikugarukanira mugabo nasabaye amafaranga umpindwi umpigice asigaye uzoyanga ndaraba amafaranga basabye bisumba ari nakoresheje kuri sinova ndavuga ndi meshameshe n'ubundi nta bantu bashika 10,000 bari bwamenye cyewe bana ndekundi ndacari mushasha reka menyere ko ariho nkitangura mu mutwe ndabishire yuko aribwo nkitangura nyene nibwo nkitangura cavuga ati kaje ntangure bishashe byaje ndabihetse urabona cyane nkire yindi cyeno shasha cyadakora rero sinova mu bisanzwe nk'ubu sinova ko ndayifata kari ndirimbo yanje ya mbere mu bisanzwe rero wowe Richkag uri gukora wowe nka Richkag wowe nkora nka Richkag wowe noneho novuga nti ivyo byaranyigishije ariko biratahuritse uri gitangura kuvugura kuzaniye project nyene nakubwira ati ndagusayinisha amafaranga kabona yaguhaye vuba uragira byoroshe ko umuntu ashobora kuguhenda kubera nyene ufise inzara nyinshi yo gukora n'umuntu yo gufasha ariko byaranyigishije ariko kugeza kuri uno mwanya nta nundi muntu nta nahandi hantu uraje kudodora gusa Imana ishimwe byarantangaje cyeno nashiyo nkora shasha yakigira aba subscribe benshi gusumba iyo nahorana iyo nashaka kugarura kandi ko mu ndwi zibiri ndabisaba abone bashiki 1,000 ugipost ijya ndirimbo imwe gusa nanosaba abone 1,000 iriya ya mbere iri indirimbo zitatu iri ifisa aba subscribe 400 Urumva Imana yaciye guhezagira bagashuba amagabo remye cyane uva esprit ndavuga nti mbo sishaka no kwigaruza n'iriya ndabihevye ngomba yo ko aida nkoriyo yindi kwebesa yego bishitse hakaza umuntu ubundi ari ngaha mu Burundi muga umuboss ari ngaha mu Burundi taruri hari hanze ahubwo ati ngomba kudukorana Richkag ikintu yo haranira muri contrat cyo bari giki muri kontra ikintu cya mbere kabisa amacheno yanje mota narabonye uburyo bishobora kugira umusazi shobora gukora stress kubera cheno nasanze icyo kintu cya hatari cya mbere mujeno kweri YouTube sinoyimuha Facebook nayo nomuha izo page ya Facebook nayo nomuha basi ikintu nakwemera kumuha ni kimwe namwemerera ayandi ma platform nyimba ari Spotify tene yamurekera tugatangura nuko gusa YouTube yanje cyanke muri contract tuvugana contract kazohera cyanke tutumvikanye uzonsaba amafaranga ya naya ari musubize
ivyo wanje nabimuhaye habe harimo uwo murongo uvuga yuko dutegerezwa tuvanye ategerezwa kunsubiza amacino yanje yose ariko rero kuri kano kanya nta uwo muntu ntaraboneka ntukeneye abandi ba boss boss nyene nobareka kubakenera gutega muzeba burazi kwandika genda dodore muziki ama label ma entertainment ari uririmba ukirihira déplacement biragoye ma genda dodore genda nanje ibintu by'imiziki ndabizi you know genda dodore tugire uduzura dutamu ibintu biremeye kubera uyu muji afite talent ni Chicago n'umuntu ni muririmbyi azi kuririmba ni muririmbyi azi kwandika neza ni handi haba hakenewe wa muntu aseruka rukanze kugira aca duza amubere apwe aba boss rero muze impano ngiyi mugende murabe indirimbo yiwe kuri YouTube channel yiwe ni Sinovac indirimbo iraryoshe cyane niyo definition ya talent indirimbo yose ni definition ya talent ni definition ya talent urumva imyandikire ama melodies ugaye umuntu afite talent Rich Kag turafise aba legend benshi ngaha mu Burundi ariko ndagomba kumenya mu baririmbyi senga baba komeye cyane new generation no muririmbyi ufite indoto zo gukorana navuga ati jewe ndifuza gukorana nawe ubuzima bwanje kuri icyo kibazo rero je biratangaje beka je nifuza gukorana n'abantu benshi umva ushatse kuvuga umwe ariko nawe nibani umwe n'imito donc ikintu nashatse kuvuga twese tuba dufise idol ubwo buvuga ati uyu muntu ugasanga n'uwo muntu yararirimba nka kera gusa abihe dusa wakuze ufite indazo zo kuririmbana nawe uvuga ati jewe ntegerezwe kuririmbana nawe just narinze kuja hirya no hino umuntu ndyohera sana mu makorabo bana Fizzo no wambere ko Fizzo muririmba gikorabo man ashobora kumva ibana korabo yekweri uravuga ati indirimbo niyo nakora kumwe gukora n'indirimbo na Fizzo kabakorabo hama ngo flopping cyangwa ngeke kuryoha n'umwitojya hit indirimbo tegerezo kuryoha tu niyo umuntu umuririmbyi twumbatse akoze kuvuga ngo niwe wa mbere nkunda ngo cyangwa ngo ndabitaho neje binini no kuvuga fact umuntu ameze gutya amakorabo menshi mani buribanye na Fizzo abanyarwanda nibo babitahura ndiko ndavuga kuko ngirago legend Big Fizzo Big Fizzo arakunda amatala arakunda arashobora no kukumva arashobora no kumviza indirimbo iyo wagaca guhamagara ati peti yango muri studio dukora yabikoze nitwizere ko kiganiro mu gisharinge Big Fizzo akibonye maga Big Fizzo akibonye Rich Kag indoto zishiki zibimamo Rich Kag tugirira kandi ubundi ku ndirimbo ziwawe nimba atari kosa akarimbo kitwa Paulina ndabona ufise icyo ushaka kunyereka iri joro nshaka kureke kwinyegeza oh shaka tuje muri kona nyereka intambo utambata ubona unamaja kumavi baby slow down iri joro baby nije nawe ndi tayari naje niteguye nka komando like a criminal all my telios is irigado I sway slow by slow akakana kanje karate kama wow I sway slow by slow I'll be ready for you baby would you marry me oh yeah Paulina my God Paulina Paulina my God Paulina wow yitwa Paulina ababwiye yego kweri umuja barazi kuririmba sana umse melody kuri Paulina uyu mwana n'umugodi let's go shopping ashakivuye Dubai location tuje Mumbai arazimvye nuwakabeyi ndaneze kwa andi ruhande yambaye Gucci Dio Versace abazimvye ruwa hatari ndamusagezwa n'amahera muri banke ndayakopa
turi kumwe nkayasesa nkwankumi iruhande Chenda musagenzwa n'amahera yo muri pamye ndayakopa turi kumwe nkayasesa nkwankumi iruhande mana we yeah oh yeah bega n'imiti che sinzi ico yampaye uyu mwana n'umugodiga godiga uyu mwana n'umugodiga godiga uyu mwana n'umugodiga yo yitwa godiga bro yeah Ichka ndagushimira kubona wanje bana special thanks kabisa the BITV maximum respect ku mubossi kuri kamera bari hari ariko arashare Patson respect man respect to the guy bari behind the camera Patson yamuje abantu mu director kaze mu minsi murabona igikorwa ciwe aheruka gukora mu minsi igikorwa ciwe igikorwa yakora nzomwirondeze rajere ariko hari ibindi bikorwa biramaze gukora mugabo iki agomba kigomba gisohoke this guy bakina Andreas B wakina John barakira ibyo fresh babaye benshi bakora ibintu by'amateka twadutomboye twebwe baririmbye shout to the guy vraiment mujama nandi ndamwifurije kugira mbahisa reka rero dusezera abakunzi ba BITV wakoze kuza twabanye neza ikiganiro cyaje vibe ariko mbere ya byose ndabibutse ko dufite service zitandukanye muri BITV turafise videography turafise photography graphic design turakora ibintu byinshi zerekeranye n'amasanamu umuntu afise imanza zitandukanye atwegere aturondere tumugire ibintu byiza sama yageze je ngo ndababwiye kandi ntibagiye turafise gisata cha film umuntu wese yifuza gukina film kandi abishoboye arahawe ikaze dutangure gukina film ndundi twishire ku rundi rwego muri BI n'ibintu bise quality gusa quality turabashimire hora mwadukurikiranye abakunzi ba BITV abakunzi muziki ndundi n'abakunzi ba Rich Kag ndanabibutsa musubire kuri YouTube channel yiwe Rich Kag nishasha mugire subscribe kuri YouTube channel yiwe musharing indirimbo munayikundisha n'abandi indirimbo iraryoshe cyane yes sir shout out man yes sir thank you bro man